Kuri wa gatatu igenekerezo rya 21/0/2026 ishirahamwe Odayi Caritas Gitega rifadikanije n'abajeje intwaro bo muri zone Mahonda ya komine Gishubi baragendeye abanwanyi bafashwa n'umugambi Mera nk'abandi ya kabiri mu ntumbero yo gusuzuma ibikorwa bagezeko hamwe no kwereka abajeje intwaro bashasha uko vyifashe. Ni mu gihe iryo shirahamwe ririko rirarangiza ikiringo mu turere ryakoreramwo mu nyigisho mperekeza yari yahawe guha abagenewe umugambi. Umunwanyi w'umugambi yashoboye kuronswa uburyo bungana n'umuriyoni n'ibihumbi 542 umwe wese kugira ngo biteze imbere. Elvis Rukundo ajeje kumenyekanisha umugambi wa Mera nk'abandi wa kabiri muri Odayi Caritas Gitega asaba abanwanyi ba Mera nk'abandi gukomeza amakoperative kuvyaza umusaruro amahera bafise mu gukora imigambi itandukanye yinjiriza amakoperative no kutayarekera ku makonti y'amakoperative umwanya muremure. Asaba kandi abajeje intwaro gukurikirana neza ko abo bahurikiye muri uwo mugambi wa leta Mera nk'abandi ya kabiri bariko bagifatamwo neza mu migambi bariko bararangura iganisha ku iterambere. Mu ntahe zabo imiryango ifashwe mu mugongo n'umugambi Mera nk'abandi wa leta y'u Burundi iba muri zone Mahonda ku mitumba itandukanye irashima aho umugambi wabakuye naho ariko irashika ku bw'uburyo umugambi Mera nk'abandi wabaronkeje budasubizwa hamwe n'inyigisho merekeza zishigwa mu ngiro n'ishirahamwe Odayi Caritas Gitega. Matilda Minani wo ku mutumba Gitaramuka muri zone ya Mahonda yamenyesheje ko yaba mu nzu y'ivyatsi iva ariko kubera Mera nk'abandi ageze ku ntambwe nziza kuko yashoboye kwiyubakira inzu isakajwe amategura ndetse arasomesha abana neza kandi atunze n'ingurube n'impene. Uwo mugambi Mera nk'abandi wankuye ahantu habi rwose je naba mu kazu k'ubwatsi gatoyi yego aho ncana nyene akaba ariho n'abana baryama inzu ikamera kw'ivyatsi bikama amashurwa bikayama ikava. Arashitse n'igihe n'ukuri n'ababanyi bantumira ngere ndahindukira asanga nyakazu bagaturiye hanyuma barazinya hasigara nk'amapempa 3 sinzi baciye bamutwatsi ndasubira ndazibira. None murabona gushika uno munsi n'ukuri Mera nk'abandi yarankuye mu gisaka yaranshitse mu gisagara ubu mvuye kuvoma ninjira nikoreye ibido sinicunya kare naho n'abataca nikoreye ikizingiti caca kimpekenya ku mutwe jewe ndirata n'ukuri ubu ndagenda nkatora umufuka wa ngeri nabona ndavumbura amasaho mu ngurube nkatabira urabona n'udutungo ndafise n'abana bakiga neza nkabagurira ibikoresho bise ingurube imwe nizo mpene zine urabona igihe yaravyaye kare zari 3. jewe n'ukuri ndiko niyumvira yuko mwodusengera ntidutere dusubira iyo twavuye ahubwo tugatera tuja imbere Imana ikadufasha. Iki ciza yakoze murabona ko ari ciza cane gikwiye gukomerwa amashi n'ukuri ati nukuri noneho n'icimana novuga ati yakuye umworo ku cafi mushira hejuru. Eka n'abandi bene gihugu bashoboye gushinga inani nabo nyene baremeza yuko umugambi Mera nk'abandi wabashikanye ku iterambere rirama. Iryo terambere ryabo bashigikirwa na Mera nk'abandi rero ngo barikesha inyigisho merekeza zatanzwe na Odayi Caritas Gitega bamaze kuronswa uburyo uko babigishije uko bategura imigambi ibateza imbere n'ibindi vyinshi bibafasha kugira ngo imibereho yabo ibe myiza. Mayende Felicien arongoye umutumba Gitaramuka wo muri zone ya Mahonda nawe yamenyesheje ko abanwanyi w'umugambi Mera nk'abandi bahinduye inyifato haba mu isuku n'isukura uko basa neza eka ndetse no mu guterera mu bikorwa vy'iterambere iyo babikoze ko bafata iya mbere. Ifata bari bafise je ndabona ko yahindutse gose ndiko ndabiraba ndiko ndaca ku ngo zabo ndabona ko bahinduye inyifato. Hariho ukuntu twararitse ku bikorwa rusange batagoboroka navuze yuko natwara gacimbiri mugabo inyuma yaho atari urwaye ndabona yuko ku bikorwa vy'iterambere turi kumwe ku kivi. Kwisuku naho ndabona neza ko ubu barakaraba bakiyoga basa neza kwe barahindutse. Mwomeye ko iyo miryango 61 yo muri zone Mahonda isanzwe ihurikiye muri koperative aho barimye ibiraya n'ibigori kandi bafise n'umugambi wo korora ibitungwa kugira ngo biborohere kuronka umwavu w'ikirundi.